Izina ry'Uhoraho Imana yaremye isi n'ijuru rihabwe ishimwe n'icubahiro. Nitwa Ngendakumana Vincent. Ndanezerewe cyane kuri uno mugoroba kubera nari maze igihe ndavyifuza, uretse yuko ikindi gihe nahoze nshiramwo n'ubwoba. Ubwoba ni bubi, nkeka bwari muri ko bunjana muri ino nzira nyene tuzava tuganira yo kwiganyira, kuko ubwoba nico butera, ntibuzana umunezero, buzana umwiheburo, bukazana no kwiganyira. Ikindi gihe hariho umumama umwe yashinze intahe hano, kandi si irya mbere ndabivuze, nkeka ariyo nzira Satani ariko aracamwo kugira ngo agume antera ubwoba. Ashinga intahe ntihari mu ikoraniro rya bose, kubera yari umumama, ngira murumva ikoraniro yarakoraniyemwo. Hanyuma ashimira Imana avuga ati twahora tuba ahantu iyo ruguru, ahantu hatagira amatara. Twamye turakivuga n'abandi bantu twari kumwe mu myaka iheze, igihe twaba hano mu mahema canke imbere yaho n'inyuma yaho gato. Iyo uhuye n'abantu bo mu Kamenge canke ino Amajino mugahura uvuye mu Nyambuyi, wumva bavuga ngo ona uyu mu Kamboje. Kamboje rero si ndazi ko ari igihugu, mugabo sindamenya igituma baba bagereranije na Kamboje. Mugabo baba bagombye kwerekana umuntu avuye kure ahantu hatari mu gisagara. Hanyuma ico gihe uyo mama ashinga intahe aravuga ati ndashimiye Imana kubera yaraduteye iteka, yaradufashije, ubu tuba mu nzu iwacu ahanyene muri meri, mbere turafise n'amatara ubu turatsa. Hanyuma ico gihe jewe sinari muri iryo koraniro ryabo, mugabo kubera mubo tuganira n'abamama barimwo harimwo abo twahuye bababaye, kuko bamwe batemeye intahe umuntu ashinze, ariko bayifashe nk'uwubishimyeko, babifata nk'uwirase. Kandi no kuvuga ko haciye ko iminsi umenga zabaye nk'indwi zibiri, ikingira mvuge gihava gituma n'abandi baca bamumenya, mugabo naco no kuvuga ko muri wa muyaga nkuba nyene hajya muri prize, murabizi ko ujanye umusumari ntibivuga ngo uri umwana naho woba ukuze ucupfa. Umwana wiwe rero abigenza uko atazi ibyo ari byo, urumva niyo bahora baba ko ataramenyeye amaprize, acumite umusumari umuyaga nkubucura muri pura. Muri babandi rero bari babifashe nk'aho abiraseko bati koma, yari yaje kutwishimako. Ico gihe singomba kuvuga ibyabandanije kuri we, mugabo murumva yuko abantu batari bamutegereye neza ico ashatse kuvuga. Ivyo byaranteye kugira ubwoba, ko niyumvira nti mbega umuntu avuze ati kera naho rashonje, nararaye inzara inshuro nyinshi, hanyuma akavuga ati ndashimiye Imana yuko bumaze igihe mfungura. Ntibisigura mu matwi y'abantu yuko ari kubishimako no kubiratako, kuko hari naho baba ari bo bafungura byinshi kukurusha, ariko kuba ari gushimira Imana kuko ariyo ibigukoreye ibitangaza. None rero nari maze igihe kirekire mfise ubwoba, kandi n'ubu ntiburahera, kuko hari ikintu kimwe nari ndindiriye, kandi n'ubu kweri ndacakirindiriye, nditeze ico Imana izongirira, ndacaciteze. Nahoze nishuza Imana uko senze, kavuga nti Imana jewe ndasoma Bibiliya,
kandi muri uko gusoma Bibiliya ndabona ibitangaza wagiye urakora. Ndemeza neza yuko mu Bwisirayeli kubwo kwizera, ndemeza neza yuko mu Bwisirayeli wakijije umuntu amaze imyaka 38 ariko kidengeri. Ndemeza neza yuko hariho waragwaye ubutinyanga yakoze ku buyonga bw'impuzu zawe arakira. Ndemeza rwose ko abagwaye imibembe n'inyonza n'abahitamye imigongo wagiye urabavura bagakira. Mugabo ngasenga avuga nti ivyo rero ndabigerekwa no kwizera. Ndashaka rero kunyereka ivyo mbonesheje n'amaso yanje kugira ngo nanje ndagushingire intahe. Muri ivyo rero nariko ndavuga nti harasigaye kimwe kandi mugabo kandi kirakomeye cyane. Yamara rero shetani nakome n'ingabo ziwe bajya badayimoni biwe, hari naho icari cantebeje ko byose bitungana. Muhavamo mugira amakenga ati wewe uriteze ko bizobijana kwijana uri muri inosi. Haraho bica bibatera amakenga. Najewe ndavyumvanye umuntu sinobura amakenga, ariko ndizeye yuko ibyo dusaba Imana igihe cyose ibonye bikwiriye kwibiduha, kandi yitabiduhaye naho ikaduha inkomezi zo kubibamwo, ikaduha kuvyihanganira. Byose bitangwa nayo. Kubidukiza n'ububasha bwayo, kubireka naho nyene n'ububasha bwayo, ikakidufasha uko tubibamo. Rero jewe ngomba kuvuga ibintu bibiri ubu. Ibintu bibiri, icyambere nuko ari ugushinga intahe. Oga mu gushinga intahe kwanje nkiyumvira yuko ngomba gukoresha rijya jambo tubona mu gitabo cya Filipi Paulo yabandikiye hajya mu gice cya 4 ku murongo wa 6 avuga ati ntimugire ico mwiganyira. Bava rero usa nk'ukora intangamarara zibiri, mugabo ngaca ntumbera muri imwe. Ariko muri ibyo bice bitatu mwumvise Pastor Izayi yamaze kuvuga Izahake ko tuzoza turagaruka twikora ko gatonyi kuko kutiganyira. No kuvuga rero mvuge ngo iki, aya majambo tuyabona yanditswe na Paulo ari mu gitabo cya Filipi, igitabo cyanditswe inyuma ya Yesu. Murazi yuko abantu baragenda bakiga cyane, hama abandi nabo bakigishwa. Bavuga yuko cyo cyanditswe guhera mu mwaka 61 gushika muri 64. Hanyuma iki gihe no kuvuga yuko Paulo cyandikiye abantu b'i Filipi kera cyari gisagara cyitwa Kerenides, kuko ni gisagara kiri mu Bugiriki. Kerenides ngo bikaba byasobanura yuko ari igisagara c'imigezi myinshi, kuko kirafise imigezi mito y'amazi. Iki gihe Paulo akandika kino cete ari mu ibohero aboshwe n'umwami w'abami yitwa Nero, kandi ico gihe yari umuntu ariko azira gushingira intahe Yesu. Bakaba bacise rero ngo ni Filipi kuko bari bakigereranije bacitiriye umuntu yitwa Filipe, nawe yari se wa Alexandre, umwami yabaye wa mbere guhera mu myaka ya 42 imbere ya Yesu, kandi ari we yabaye mukuru akaba n'umwami wa mbere yafashe isi. Niwe yabanje kuba wa mbere aganza Ubugiriki. Aha tubona Paulo rero ariko ababwira abi Filipi, gituma navuze ko ari ukuyitiza gusa. Ivyo yari karababwira ko bihangana ntivyasa n'ivyo ngomba gushingira intahe, kuko Paulo ico yagomba mu kubabwira ati ntimugire ico mwiganyira, ariko ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no kukenguruka. Nuko mu mibabaro yari afise azira gushingira intahe Yesu, hariho na bamwe mbere mu bavuga yuko bigisha ijambo ry'Imana bari baramugiriye nabi, bakamutega imitego, mbere bakagomba no kumwica. Paulo ariko arababwira aya majambo rero yagomba ngo bagire gute? Yagomba ntibaje mu maganya, kuko yarikeka ko nabo hari gihe boshikirwa n'ivyo bibazo bazira gushingira intahe Kristo, akikeka ko bohava babiheba kubwo gutinya ingorane. Akabaremesha rero ico yagomba, akagomba yuko bakorera Imana no mu kwicisha bugufi, ko no mu vyoba bibahanze
boshira Kristo imbere. Akagomba kubigisha yuko kwizera Imana atari uguca tujandajanda ngo barere amaboko, cyane cyane vuga bico gihe kuko tweho ubu biroroshe, ariko yuko harimwo ko abantu banyagwa ibyabo, ko harimwo abantu bapfungwa bazira gushingira intahe Kristo, ko harimwo n'abicwa. Yari kabamenyesha rero ivyo ati ntimugire ikintu na kimwe mwiganyira ngo muje mu gatengo, muje mu marira, muje mu marushwa, kuko ukwiganyira kwa cyane no kwihebura kwa cyane kuribagiza, biratuma umuntu adashinga intahe mu gihe yihebuye. Ariko mukazoca musanga ariko nka cagihe ndabigarukane no muri twebwe ino kw'abantu mu gishingo cyo gushingira intahe Kristo. Kandi ndafise indirimbo zibiri na jewe na kompoje namba atari zitatu mu ndirimbo vise zegamiye mu kwihebura no mu kwiganyira. Ko hare ndirimba mu vyizigiro nibanyemerera ntituzosubira kuziririmba, kuko mu mutima wanje numva mvuga nti turirimbe indirimbo zishimwe. Ndanezerejwe hano hantu twama twaririmba indirimbo nziza kweri, ahantu abantu baratugirira neza baturirimbisha. Mugabo namwe murabizi ko hariho umunsi w'agasonuzo, namba mwatanguye je nke kanashitse natevye, mugabo mwanya wose nari ntagoye kumva indirimbo ziko ziraririmbwa, nta yindi ndirimbo yavanzemwo, nariko niyumvira ntiyaba nari nka flash canke nka disk canke sinzi cyarico, nkaba nazifashe nk'ubu nyene ndiko ndavuga zose ngacana ngenda ndazicyako. Nkeka abo bantu bari babizi uyu mwanya ntibawibagiye ko ari uwo gushima Imana rugira byose ibahezagire kandi ibakomeze no gushika ku mpera y'umuhamagaro. No kuvuga rero jewe nipfuza kuvuga ibi kubera iki? Nifadikanije n'abandi batama b'ishengero bategura inyigisho kugira ngo ishengero rifashwe, kuko ntidukwiye kwibagira n'umunsi n'umwe ko twama mu ntambara z'urudaca. Ntidukwiye gukubita urugohe na gatonyi ngo naho byo bavyagenze neza twasohoye abahungu cyangwa abakobwa turi mu minsi mikuru ngo twibagire yuko turi mu rugendo. Aha mwisi turi si wacu. Impamba nayo idufasha, induhuri idufasha ngo tubandanye ni jambo ry'Imana. Niyo twoba dupfuye mu mibiri ariko hakaba ari umuntu w'imbere yamagirwa mushasha, kuko wewe ntazopfa ntazozimangana. Ni mpwemu ingize, mvise ivyiyumviro, mvise uruhagarara nababwiye n'Imana, mugabo nta nico rutwaye, si birebire cyane, kuko Imana nyene ishengero iraribabaye kandi abayo nabo irabazi, nabo nyene barayizi. Imana ishimwe. No kuvuga ko araho dusanga hari ibintu biteye ubwoba, ndimwo namba hari abagira ubwoba twiyumvira kuri kubu nakazoza no gushika ku kugaruka kwa Kristo, ufatiye ko kwiyumvira ishengero. Riba rigomba rero kumenyeshwa no kubwirwa no guhanurwa, naryo rikabifata nka nkama nk'igiteze ko ari wundi munsi ibi bitazosubira kuvugwa, ko hariho igihe atabutumwa bwiza buzosubira kuvugwa mu isi, atanyigisho zizosubira kuhaba, atamasengero abantu bazoba bavuza inkengeri nka kumwe tuzumva hamwe ngo abantu bagende binjire, ariko ko hari igihe tuzoba twashikiriye igihe cy'uko umuntu wese ahabwa ingero ikwiranye n'ivyo yakoze hano mu isi, ari byiza canke ari bibi. Nipfuza rero kubashingira intahe kubera iki? Nipfuza kubashingira intahe ko wosanga hariho abagira ngo baragowe cyane, hanyuma muri uko kugorwa kwa cyane tukihebura. Ubundi muririmbye nawe akaririmba, sindakibuka neza akaririmbo kandi ndagaheruka vuba, murantunga ubusaza nabwo n'umuzigo, ati ntaho Imana itokura umuntu kandi nta naho itogira gute. Iyo turiko turabiririmba bivuye indani mu mitima, burya iryo jambo rirakomeye, iryo jambo rirahambaye. Tuve nipfuza yuko
umuntu kuvuga ko tugira ibibazo icyo kiguma ari kashi. Kuvuga yuko turyama dukomeye ejo mu gatondo bugaca harimo uwagwaye, ivyo ntaho tubikwepera. Kuvuga yuko ibintu bitomoye uno munsi imiryango dufise abadufasha turafashanya turahurira no mu manama, mugabo ikindi gihe bakaza batakiriho, ivyo nta muhinga n'umwe ashobora kubikwepa. Kuvuga yuko wakundanye n'umugabo wawe ari impore, n'umugore wawe mwakundanye ari sawa sawa, ari sheri shushu, ari nzokugurira indege nawe tanikinga wari bwagure. Urumva kuvuga kw'ivyo hari ikindi gihe bigenda guhinduka, ntihagire umuntu azokubesha ngo haraho wobikwepera. Kuvuga yuko mwese mwakundanye mwumva ikirundi, umusore akavuga ikirundi umukobwa akumva ikirundi, ariko kazosanga hari uwundi munsi umwe abazunda ati mbewe urumva ikirundi. Ivyo kandi barehezanije mu kirundi, n'ijambo ryo gukwa mu Burundi ntiriratituka riracavugwa mu kirundi. Mugabo ivyo bihe birashika ko hari uwakuryarutse, ko hari uwaguhindutse, ntibizohinduka, uritega n'ibindi bisumbaho. Ariko dushima Imana yama itujana nk'abana bayo ikadukunda, ivyo bikaba mugabo ikatuzigama. Ahandi bikanahinduka mbere bikahera, ugasanga hariho urugo twasengeye, ugasanga hari ingorane twasengeye, Imana ikagendera twishura. Imana ishimwe kubw'ivyo. Imana rero nipfuza gushinga intahe mpereye hehe, ntimutangare nimwumva mpereye iyo navukiye, kuko ndahabona vyinshi kandi iri jambo nja kurigarukako muko tuja guheza dusenga. Aho mwumvise ngarukiye mu gushinga intahe, ngomba ngo shinga intahe navutse ryari, habaye iki, ndarondera harimo ibintu ndonderamwo, kandi nimwabikurikirana muzokumvamo ngo ibitangaza namwe ntarinzi jewe, mugabo notahura ubu. Na mama wanje ndabivuge igihe yapfuye muri 1993, burya hariho ivyo yari yarankoreye ntabona muri kijya gihe. Yamara ubundi ahantu ndiko ndiyumvira numva nipfuza kubona mama wanje, ibintu yankoreye birateranye n'ubwoba, mugabo yapfuye ataco ndamwishuye, ataco ndamukoreye. None rero nukuvuga jewe navutse muri 19 bahava bampamagara kwiga mukunzi wanje. Murantunga. Navutse muri 1964, zari itariki 11 z'ukwezi kwa kane. Ivyo okugira ngo ndabimenye kubera ko papa wanje yari yapfuye kera nawe, kandi ico gihe mvuga mama uwo mwanya ngera ndaja kurushikira, sinari kubanza aho navukiye, nuko mvuye iyo nagiye kuyerera hirya no hino, natevye ngataha, hanyuma ndiko ndarima ahantu papa yaba, kuko je niho nanje naciye nshinga inzu ndimba, ndiko ndarima, hanyuma ndaserukira kuri kiya gitabo c'ikori Ibugu. Abantu ba kera bazi Ibugu, kari agatabo gakoze nk'akaranga muntu, nk'akagenda gatonyi, kubera barakazingura sinibuka impapuro kari gafise, niko bandikamwo ikori umuntu atanze. Jewe ico gihe nagiye guca ubwenge, bagaza carikuraho ntararitanga na rimwe, mugabo narabona abantu bakubitwa amahiri kubera umwaka wose uheze bakabura amahera 700 yo kuriha ikori. Ico gitabo rero ndiko ndarima ndagikurayo, hanyuma ndagikuyeyo, mbere nibaza nti iyo ndakibika hari naho yari imari, kuko ikintu cyaba mwivu hama nkagikurayo cyari gifise udustari tumeze nka tujya ubona bagira iyo bagomba kwandika $1. Urabona tujya tuntu bagira gutya bakaducishamwe akarongo, kakarongo ntikarimwe mugabo zari indome zibiri, ugasanga imeze gutya, ugasanga imeze gutya, kasa n'itapi, mugabo iyo ntuzenye utwo dustari tukagomba gusanga John mwumva tari iboro. Ukagakura mwivu gakayangana, umengo ntikavuye mu bivu. Hanyuma niho nasomye, nta bandi abo tuvukana sinabiravye, mugabo jewe niho naciye mbonera umwaka navukiyemo.
no kuvuga rero ico gihe jewe no kuvuga ko papa wanje yari yararongoye umugore wa mbere amuvyara ko abana babiri hanyuma nyamugore arapfa acarongora uwundi mugore agira kabiri nawe nyene amuvyara ko abana babiri araheza arapfa hanyuma papa acarongora uwundi mugore ariwe mama wanje baca bavyara n'abana babiri mukuru wanje na jewe hanyuma wewe mama wanje ntiyapfuye ico gihe nababwiye ko yapfuye muri 1993 ariko baca barahukana muri uko kwahukana sinzi ko noba nari mvise nk'umwaka umwe sinzi kera murabizi amategeko yari adafatika cyane muri ziya ntwaro zababuyoya nababagaza ndibuka ko ijya myaka niho washobora gufata umuntu ukamuhushura umutwe agacaho ngo akamenyo nk'atatu canke ane hanyuma mu kubahuza ugacuzana ikarabya ry'urwagwa n'ivyeri bitatu bajya bashinga ntahe n'inda ndende zabo bijya vyeri nibo babinywa wahongotse iginyo ntiyakorako hanyuma mwebwe mwashwanye bagaca baha imikenke ibiri mugahuriza mu kibakure mugasoma wagwagwa bagaca bavuga bati ryari ibere riyaze ati nakare abashwanye bahoze bahuzwa n'umukenke ugaca utaha n'ibishinyari kandi bigaherera iyo nyene murumva ico gihe ingene hari hameze ubu unye murazoraba ni wamuhongora naho ryoba rimwe uzomenya ingene bigenda ntavyo ndakwipfurije no kuvuga yuko kijya gihe rero ubu bavuga bati umwana atarakwiza imyaka 7 ntiyonkogwa nyina tibamukura impande ya nyina mugabo jeho murumva sinibaza ko ari n'umwaka n'umwe noba nari bwagire kuko mama wanje ndawe nigeze mbona gushika nko muri 77 aje kuntora ngo amvuze urya rero mama wanje bahukanye papa wanje acazana uwundi mugore azanye uwundi mugore bavyarana abana babiri papa wanje nawe rero acarapfa papa wanje mu gupfa yapfuye kubera ko muri komine Kabezi niho kwa data wacu yari mukuru wa papa hariho amabuye bita gatarina abantu bamwe ngira ntibayumva hariho abandi nibibuye bagendagenda babifise binini bakabigendana mutugunira hanyuma umuryango bashatse kwinjiramwo kwiba nico bazungagiza umwe afashe umutwe w'igunira uwundi ino kubera bugaza ibihindizo kera ntivyari bitasha ntiyari ubupata hari ibintu bita ibihindizo ico kibuye rero bagikubise ku muryango waca wita indani bagaca binjira bagita gatarina no kuvuga rero iwacu hajya muri Kabezi gatarina ryahereye mu muryango iwacu no kuvuga ko papa wanje n'abakuru we babiri na sogokuru bara abantu baraguza ku rugero ntomenye ingene ndakubwira bara abantu narabibona naho nari nkiri mutonyi nkabona abapfumu ko baza muhira kwa papa nkabona ko bimba ibinogo imbere y'ibishimajyango bagashiraho ikintu ubusinibuka izina ryaco ababibonye barashobora kukibuka gisongoye kujya kwiki ni bande bakubise ujya mupira twe tuyita nambari umumari urabona umumari rero ni muto coco caba gisumba hajya mugabo gicapuye kujya nyene caba rero ino hejuru kimeze nk'isekuru hanyuma narabona ingene bazingiramwe ibintu vy'imiti ibintu vy'inkambi bakaca bagishiraho ati mu kwinjira zohora utambuka no kuvuga niko kwikingira haraho bafata ibindi bakabishira hejuru y'igishimajyango hejuru ku muryango no mu kwinjira urumva ugaca hagati yavyo kimwe kiri hasi kindi kiri hejuru kandi ico gihe ndashobora kuvyemeza ko satani akora kuko no kuri jewe ndafise igihe nzoshikamwe nkababwira no kuri jewe ko nabonye ububasha bwa satani ico gihe no kuvuga yuko abo bose nababwiye abana babo nabo nyene ubwabo hari hagwiriye byo bita ngo uburozi bita ibihambo canke ibitega canke uburozi bita ngo ni umuzi bakawutega ahantu mu nzira ivyo baba utongeremwe aho hamuremwe sinobimenya hanyuma hagashika yaho umuntu awutambutse uwo muzi nko mu minsi 2, 3, 4 ashobora gupfa
kandi benshi barapfa bapfiriye ku bapfumu kuko benshi niyo baje. Hari ikibazo kirekire kuko n'urwaye inyonko, hari hagwiriye ibyo bita inyonko, benshi bapfira ku bapfumu baguma bikeka ko hari ababaroze. Ujya data wacu umwe yitwa Mukangara, abapfumu baramubwira bati wewe ukazokwinjira mu nzu muri ino minsi bazogutsinda mu nzu. Hanyuma ico gihe akamarara mu bitoki no mu myumbati n'icumu n'ubuhiri n'umuhoro. Nivyo bintu abakera bitwaza nk'ibigwanisho. No kuvuga ndabicagaguye ako gace yamaze nk'amezi 2 atarara mu nzu. Mugabo buri kundwi aje kubaza wa mupfumu. Buri kundwi aje kubaza ujya mupfumu ati ntuze winjire ngo urare mu nzu uzocupfa. Ntawe bizi ko ari nyamupfumu nyene aba yabigize, ibyo sinobimenya. Mugabo munsi ujya data wacu yinjiye mu nzu ntiyasohotse, Gatarinda niho yahereye, umuryango barawumena hama baramwica. Gupfa kwiwe rero niko kwakwegeye papa wanje, kubera ko yaciye baraba ibuyi ryo buyi bahonzeko, avuga ati ribuye ndarizi ahantu mpora ndaribona bari kubira kw'imihoro n'amasuka. Baca baja kurirondera basanga siho riri, ikinogo gisigaye kiramaye ahantu rishinze. Bati ryabuye niri. Aca rero arabafatisha, barafatwa kandi barafungwa, barashika no mu mpimba. Bavuyeyo rero igihe bafungurwa sinibuka ngo bamaze amezi 5, sinibuka ngo bamaze umwaka, ivyo ntavyo nomenye. Mugabo bashitse bavuga bati natwe ico yadukoreye twebwe twarafunzwe turafungurwa, mugabo nawe ntiyapfungwa ntazovayo. Papa wanje rero nawe baca bamugira amayeri, bamugira imigambi, baravugana. Hanyuma haza abantu baje kwiba ku mubanye, mugabo byaramenyekanye ko kwari kurondera nabaho bamukura. Papa wanje kwera yaradandaza inka, yadandaza imikeke, indagara zumye, insongo. Ico gihe baca batera ku mubanyi, kuri uwo mubanyi barahamena, hanyuma ntibamwica. Mugabo baca basahura ibiharage biyivye, baca basiga bavuze bati twebwe twatumwe na Ndibaruye Yozefu, niko papa wanje yitwa. Ati ninka azotubagira yarayishikanye. Mugo urumva nawe yarazidandaza, yari yarayazishikanye, yakunda kuzana 3 canke 4. No kuvuga yuko bya biharage basahuye bagenda barabisabagiza bashikana no kumbuga iwacu. No kuvuga urumva bukeye rero papa wanje yategeza guca afatwa. Afashwe acaja muri prison, uwundi muri bajya abana tutari dusangiye mama yavyaye ku mugore wa mbere, nawe aramugemurira, nawe bacamufatirayo. Ikindi gihe hagemura Muyomba, nawe baca baramufata. Ikindi gihe hagemura uwundi data wacu, nawe baca baramufata. 72 haca hagera ariyo bari. Urumva ingene vyaciye bigenda ko kuba guhwanyagirizayo. Ico gihe rero bapfuye, papa wanje apfa, wa wundi mukadata yari yaranjanye ahantu, noneho ngira mpeze, yari yaranjanye ahantu mw'isoko ku munsi mukuru wa Ascension, wamushika kwa 4. Jewe menga kuva nciye ubwenge nturahindura umunsi, hama ari kwa 4. I Roma bama baragipanze kijya ntigihinduka, bahindagura ibindi. No kuvuga yuko ujya mukadata papa yazanye acumba amarobe menshi yo gushora. Hanyuma bajya bashikanje bari baravutse kuri bajya abagore b'imbere, ababwira ati muzozinduka mumfasha gushora mu isoko mu Ruziba. Nabo batevyo ndivyobaho ntibinavugwa, twebwe tuzinduka gusenga. Ico gihe bazindukiyo, mugabo nanje cankorera uburobe 3, niko ndavyumva sindavyibuka, bugugwa amahera 2. Bakavuga yuko nabwikoreye bugenda ngenda nyine bunzungabanya izosi ngomba gutemba. Akavuga ati nyogokuru wanje yari nyina wa papa, akamubwira ati uwo mwana nta narimwe yari bwaje ku isoko, ati hogiyo nyabona nyaruke nje kumurangira iyo zisumigwa, yishinga kuzirya yasama atazi iyo ziva. Uwo munsi rero ngiye ku isoko niwo munsi imodoka yanyishe. Mvuga ko yanyishe kubera niko babibona n'ababibika bakoma induru ku misozi, niko babigenza. Ubu ntimubizi, ubu n'amatelefone, ubu n'imiduga, ubu n'amamoto, ubu n'indege. Mugabo kera umuntu ari hakurya y'imisozi 3 yahagarara ati mwabo kwanaka, hanyuma ijwi rikagenda rirajabuka iyo myonga, iyo misozi,
rigateba rigashika hariya, urumva haciye akanya uwo muntu nawe akitaba, bagaca bavuga ati wa muhungu wawe imodoka yamwise. Rero ico gihe baranjanye muri preserja, hanyuma baranshiramwo icuma muri kono kuguru, bashizemwo icuma, no kuvuga yuko harageze aho bandekura ati taha. Burya nsa n'uwabinyuranije gato, kuko ico gihe hose papa wanje ntiyari bwapfe. Iryo tariki murazi yuko gwimo namba ari ababikurikirana, murazi ko rujya gwimo rwatanguye neza neza itariki 29 z'ukwezi kwa kane. Umunsi gusa sindawibuka. Kijya gihe rero ntiwari bwagere uwo munsi, no kuvuga ko barashize mu icuma, hanyuma ndataha. Papa wanje acashikiza ahantu mu Ruziba ku mugabo bari bakundanye bagamiranira amatongo n'amaka, kugira ngo mbeho bamuye amezi 4 ko bazoca basubizayo. No kuvuga ajya amezi 4 rero atarahera niho izo ngorane zose zaba umuryango wanje, abondavye bose bagahona. No kuvuga rero bamaze guhona, jewe cansigara ata muntu n'umwe mfise amvuza. Sinarinda bizi ikibi bankorera, amagorwa banteye, sinarinda bizi ko bashaka kumva. Kuko mu matongo papa yari yarasize yari manini yagutse amera, bagabo nta numwe yigeze yimvira ati tumujane kwa muganga. Narindi ko rusima, isima yari yihereye aha munsi y'ivi ikaduga igacigira n'isentire yayo ngaha. Ico kintu nakimaranye imyaka 4. Nkuyeyo nshishije kuboko hano, haje umuntu umva narariwe, bagikuye ko hatukura umengo ni nk'iryo tarasinzi. Harabaye inzobe rero gusha, mugabo narashobora gucisha akantu kagatingize gutya ngakurayo nkurushi uzuye inda. Ku buryo ubundi munsi nahengeye atariho bari bagiye kurima, hanyuma ndagifata ndagitema ya sentiye, cyarirabuye gisigaye gisa niyararanye. Hanyuma kirakoroka gishitse hariya baje ndabwira nti cyacitse, mugabo nari nkivuga nti tsatsitse. Ico gihe murumva byose ko ari Kirundi. Ico gihe baca baramfasha baragitema na hariya barakinkuramo, mugabo nca ndabora ndamererwa nabi. Hano uko kuguru burya abahora bakubona nk'abo tujanye koga ahantu kuriko intoboro nyinshi, kuko icuma cyagumyemwo. Hanyuma amashira amva gatoborera hashatse aho agomvye. Ndagwara amavunja, kandi nyogokuru umutamakazi nyina wa papa atana rimwe bamukura. Mugabo jewe hakaza abantu 2 canke 3 birirwa barangura amavunja rikareka. Ivyo ubu ntavyoshoboka, birakabona bibaye ico gihe. Ubu unye wocupfa uriteguye abaza kugukura amavunja, kuko birashisha. Noneho n'imyanya yaraheze nta ikiriho, kujya abantu kera bicara batora ninda mu mutwe, sinze bakera ko babizi. Umuntu akava muhira kagenda kwa naka ngo ngiye ngo kwari dwinda ngo abarantora inda. Ukagenda ukicara abantu nka 2 bakagutora inda mu mutwe, bamenagura. Iyo myanya sinibaza ko ubuyoba ikihari, zokujya zikakumara kweri. Ico gihe rero ndababara, no kuvuga 72 nta muntu n'umwe amvuje, 73 nta muntu n'umwe amvuje, 74 ndagowe. Hanyuma nyogokuru wanje woyina wa papa namura mwanje yasigwa n'uyo mukuru wanje nawe nyene bishe, nibo bari basigaye baganza itongo rya papa, nibo barima hanyuma bakimbura. Jewe nkabaho ndya utuntu nk'uwivye, nkabaho ndabaraba ku kigohe, urumva ndikwega ndicaye kuko sinivyakunda ko mbaguruka, nkikwega nkaraba banikiye ko mu kwimbura kera kwarugo kikinyura barazana bakuzuza imbuga, hanyuma nkaraba ahantu barunze imyumbati nkawukwega nkanye kujya kwimbeba. Bawubonye ndiko ndawurya bakankubita bose ari 2, umwe agahagarara aha ubundi agahagarara aho bafise inkoni.
hanyuma ababanyi twabana kubana neza n'abantu ni byiza. Tuzohore tugerageza naho vyoba vyagoranye, tugerageze tubane neza n'abantu, tugerageze. Kandi niko na Paulo avuga ati ntivyashoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose, kubera abantu bari barabanye neza na papa wanje iyo ndibaruye, bakongera bakabana neza n'uyo mama, nibo bahora bava hariya iyo munyamaboko iyo naba bamanutse ino i Bujumbura bashoye inkwi, ibijumbu, imyumbati, nibo bahora bahita baramubwira aho yaba kujya kabiri. Ariko ubundi mugabo w'umunyabuhonga ndamwibuka n'izina yitwa Kadende, bakamubwira bati ujya muhungu wawe waramuhevye kandi burya ari mu gupfa. Iyo rero baramutse basubiye hariya ruguru baduze ko baba bahise baranywa ahubwo, mama wanje nawe yadandaza urwagwa n'ivyeri, hanyuma bakamubwira bati arapfuye, bakongera bakamubwira ati duciye hajya ntagendagenda ba Marita na uyo nyogokuru yitwa Barakamfitiye baramwise. Haragera rero igihe kuduga muri rirare kwari nko kugenda uca mu ishyamba, kubera imirima yari myinshi, inzira ugasanga yarafudikanye n'ivyatsi. Ndamwibuka ariko aradwibuka mu rushamba, nanje mugabo nta nuwo narinzi burya, nuko yashitse avuga uwo ari we adodoye, turi ku mbuga nicaye koko nta handi nashobora kuja, nagoregwa aho. Hanyuma ashitse acaravuga ko ari jewe aje gutora. Ico gihe acaramanukana, amanukanye ku Musaga hajya kujya kabiri, no kuvuga yuko ya mavunja ahantu nicaye, abantu baza amavunja murazi ngera meze. Amavunja iyo yahatuye bavuga ngo guhatura ko amavunja biravyimba bikaba binini binini, hanyuma uhagaze nk'ingaha no kuvuga aha gushika nko ku metero, urumva kuzunguruka hose usanga umenga bahasekuriye ududu, kubera ajya amavunja arata imigi, arashibaguza ivyo bita ngo imigi. Rero ndi ku Musaga ivyo vyaraba, kubera ndahashitse mvuga ngo zewe ndagogomye ndakwikaravye, abantu bahari, abasore bahari, nakubitwa ku munsi ku munsi. No kuvuga naricara imbere y'umuryango, ikofe rikankuraho rikanterera nka hariya, bakabaza bati uyu n'umuntu. Igihe mama atahari yategetswe gusiga nyugaraniye mu nzu, naho nyene kubera ingene inzu za kera zari zubatse muzi ko munsi hasigara imyanya, yasanga mu nzu huzuye y'ibumba, ibicupa cupa, amabuyi, iyarara bacishayo batera mu nzu. Ico gihe ndahagoregwa, ico gihe naho nyene ndahagirira ibibazo. Mugabo nja gutora gahengwa aruko njanye muri Prince Reja, citse muri Prince Reja numva nari maze nk'indwi zibiri, nawe nyene akiriko aritegura baharira n'uyo mugabo atari data, avuga ati amahera yo kumuvuza ni wowe uzoyatanga, ntunkorere mu mahera. No kuvuga ko mu ndwi zibiri njanye muri Prince Reja campura n'abastajeri, namba hari abastajeri bari hano Muramba barira, so kubavuga nabi ko nta kundi mwobimenya mutatwigiyeko, sivyo? Ico gihe mukumvura no kuvuga ko icuma bari baratoboye na forezi caca mwigufa kikinjira mu musokoro, aha bari bahabaze gusa kugira ngo bagarure iryo gufa hama batumberezemwo ico cuma. Mugabo ncampura n'umuntu mukumbaga ngo bariko barondera ico cuma, baca babaga hanyene ntibamenya ko caciye indani kiri mu musokoro. Nabo rero baranjanjanga, baranyonona rimwe nyene vy'akarorero. Mu kunkura iyo mwibagiro baza bavuga ngo kubera imyaka ari myinshi cararenzwe ko n'inyama twakibutse, uca wimvira ico cuma ingene coba kingana, conyegera mu nyama hama bakabaga bakakibura. Mama antahanye sa nk'uwakize, ngenda rero kubora, ndabora pe vya sawa sawa, iki gice cyose kirabora. Hanyuma haciye ko nk'ayandi mezi abiri angarukana muri Prince Reja, ca ndibuka yuko nahuye n'umuzungu afise izuru rirerire cyane, rirerire kweri. N'ubu nico mbona iryo zuru, wese ndamwibuka mbona iryo zuru
niwe yashoboye kumvura, aramenya ko cyaciye ino, yongera gutobora iyo cyaciye agikurayo, hanyuma izi nyama zaboze zose yarazitemye arazita. Iyo rero muri ko murandaba ncumbagira, nanone sinzi n'ingene ncumbagira, kuko burya ukuguru ni nk'igice, nta igice cyose cya hano nta nyama ziriko, n'udutsi nyene turandagiye. Hanyuma ico gihe rero ndava muri Prince Regent ndataha, urumva mama arangumya kugira ngo angirire neza, y'amavunja yose rero aratangura gukira, kuko ku Musaga sinzi ngene byagenda, n'inzu nta n'isima yari irimwo ni washaka, mugabo atera hera kandi ntawa yankura. Hanyuma birateba birahera, babahungu bankubita y'amakofe, dutangura kumenyerana. Dutanguye kumenyerana nanje, urumva y'amakofe yabo atangura kunyigisha kuvuga nti jewe, atangura kunyigisha ko nakaravye nta kwikaravye. Ndavyigishwa uko, ndateba ndabimenya. Hanyuma kwa kuguru kurakira, ndaba umukinyi w'umupira, ndaba umukinyi w'amakarate, ndaba umuntu yurira ku biti tukirirwa hejuru nk'inkende. Hanyuma gushika ku munsi nahavuye ari uko bantumye kuja kuvoma amazi. Urumva ko mama yakanya ugwa yaja kurangura mu Gitaza, bantuma kuvoma irudipe 2. Imana ingirira ikigongwe, mama wanje yarangiriye neza, mugabo navomye irudipe 1. Vomye irudipe 1 ku mugoroba nka saa moya, wa mugabo wiwe atari papa wanje yarankubise, ankubitisha tujya duti bita imika bayizirikira munsi y'amakara, amagunira kera bayashoye bavuye Imwaro, bavuye niyo za iyo ruguru nyene niyo yava. Hariho uduti ture dukomeye, nitwo rero hageze hajya baca bacagagura bakatugira ubutara bwo gukanyirako inzoga. Nibwo yankubitishije, arankubita n'ukuri aranoza pe. Ndumva yuko anogeje, ngomba mpeze iki gice cya mbere. Arashikana inkoni yankuyemwo ivyiyumviro vyo kuhaguma ku kajisho ka caki k'ikirenge kuri ka kaguru nyene kari karamugaye. Numvirije ingene mbabaye bukeye mu gatondo, oya kwanza ntibwarinze guca, iryo joro nayo ndiyumvira nti ahantu je sinohaguma, nkwiye gusubira ku Gatumba, kubera ko nari ndahamaze imyaka simpora ndayibuka neza, na mama yaratevye arapfa ndayimubajije, mugabo yari hagati y'3 n'4. Nagenda ndazimagurika nsubira ku Gatumba. Shitse ku Gatumba nongera ndahagirira ibibazo, kubera ngiye mvuga nti jewe abantu bose bavyumvise bati mwumvise wa Mugesera aje avuga nka bamwe baheruka kutumara, ngo avuga ngo jewe. Ivyo navyo ndabizira, aho ngiye hose bakampiga, mugabo kubera naduze nkomeye, uruwo ngiye mpongo yamenyo, uruwo ngiye mvumye, ndateba mbona bibaye birebire, ndateba nti njane hehe injehe. Ntangura kugenda, naragiye kuba kwa mushikanje umwe, naragiye kuba kwa mushikanje agira 2, naragiye kuba kwa mushikanje agira 3. Babandi bakera urumva ndiko ngenda mu bantu batankunda, sinarinda bizi ico gihe ko bashaka komva, mugabo urumva nibona ahungiramwo. Nongera ndahungira kuri data wacu yasigaye, ndagenda ndaba mu Nyabiraba ahantu hari senge mushiki wa papa, ndaza ndaba ahantu ku muntu ampaye indaro ngaka, ndabura iyo ndagikwigwa, cyafata inzira yo guhungira kwitanganyika. Hariya kwitanganyika rero njanja gusaba y'akazi k'uburovyi. Uburovyi nagiye gusaba kwari kugira ngo ndabe hoho, kuko hari abantu hoho bavanze, hari abakongomani, hariyo abarundi, hariyo kumweha, umwe urashobora kwahurira n'abavuye mu Rumonge n'abavuye mu Gatumba, twaba tuvanze kandi ntawe arafise icyo ampora muri bo. Ndabasaba akazi rero nikajya bavuga ko ubuyede aba ari umuyede nyene wo mu maso, hajya kwitanganyika baca bamwita igiterekwa. No kuvuga wewe ni wateka, niwe abaha amazi, niwe akamya no mu bwato iyo hari amazi agiyemwo muri mu kiyaga. Baca bambaza ati none ushaka tuguhe akazi ntego, bambaza ati urafise ingafi, muhora mubibona bijya basozesha,
twari tugisoza ico gihe ndavuga nti je noja kuyirondera ico gihe mvuze ko noja kuyirondera batigenda rero agaruka ku mugoroba hanyuma nca ndafata akayira ndaduga ku gasozi muhira n'amanyama n'ishavu n'inzigo nyinshi nti uwo nkoma numva nyene niteguye shika muhiraho kwa nyogokuru mpitana umuhoro iyo yari kunyitega ngo avuga amajambo menshi ndikeka ko nari kumutema nja mu biti ku rubibe kwa papa ntema igiti kirekire kose burya amagorwa ubwo ruti ndarubazamwo ico kintu bita ingafe ni ivy'ukuri narushikanye kwitanganyika urutugu ruri mu gukondoka ingafe itegeza gupima nk'irobo niburiburi irobo y'ikiro kuko itegeza kubiremutse y'abantu bariko barasoza mugabo naruzanye ngira rupima nk'ibiro nka 10 nabo nshitse aho bamwe nasaba bambonye bati iyo niyo ngafuzanye nti niyi umwe muri bo yavuze ati wewe urakoroka uno munsi urapfa kuko ngo runtu ntuja kubasha kuruduza hama ngo ngusoze ngire kuba ndiko ndavyiga ngire kuba mfise n'igikoresho kitari ico ico gihe ku mugoroba baranshize mu bwato magabe ikintu nabonye ntazi ico cyari kivuyeko urabona mugenda mwitanganika ko muraba hariya magabo je twarinze dushikaho bahagarara bakora urusenga mbona turiko tuje hariya sinzi gituma habaye ivyo no kuvuga rero ico gihe kubera haje ingafe uyishinze mu mazi ukwega kubera kimeze ugutya utarabimenyera ntikigomba kuza gutya kigomba kujino kuko niho horoshe nawe uco bibona ushinze mwuko kijino cankino rero kubera bashize ni pembeni kwanza aho bari kunshira hose ukorokera mu mazi nta handi no kuvuga ko narakwega nagavye urumva meze ko nicaye kigaca gikwega kizino no kuvuga kijino cyaba gifashe runo rutoki rwanje kije guhondera ku bwato uco vyumva no kuvuga twageze aho duhagarara urutoki ari nyama gusa kandi kugira ngo ntibuce banyirukana sinigeze ndavyerekana tawe nabwiye nti ni murabe ingene nabaye oya narumiyeko mu kumanuka mu gatondo nari nsigaye ngira gutya urumva nkanenekera ico gihe mbayo nkorera kwitanganyika mbona umengo iminota iraheze ndateba rero ndabimenya hanyuma ndabimenye ntangura nanje kwitwa rero umufundi umumasosi ngira umuyede ntangura nanje guhabwa akazi ko kuroba ntangura no kugira amacensi igipe cyose ngiye kurobako hariho ivyo bita pike abapikeri twebwe bavyita kubambutsa mu kiyaga umuntu afise urubanza yatanga iminsi 2 akavuga ati boss akabwira nyene gipe cyangwa akabwira kapiteni jewe nta mwanya mfise kuwa gatanu no kuwa gatanu canke umwanya wose abonye siho nzobandi ngomba kuhasiga umubambuza no kuvuga umupikeri baca ukaza wumva bampamagaye wamenya kutazogaruka ivyo ndavyibuka niko byari bimeze kubera narashobora kuhaja ibipe birakora hama bakajya amadeni mukagenda mu mazi urashobora kuja mu kiyaga ukavayo udafise n'urudagara rumwe urabona urudagara rumwe mukavayo ukonyene mufise urusenga rugaragara n'amatara mwajanye hanyuma mugashika mugopesha ivyo mufungura mukakopesha petroli n'ibikoresho byose muri busubiraneyo bakajya rero amadeni gushika kure jewe rero igipengiye kubambuza ko naho nasanga mufise amadeni angana gute muri iyo minsi 2 baba bayarishe kuko twagira ivyo bita poto no kuvuga turishe amasanduku turujuje hamwe zirahatswe kubura naho zikwigwa ujanye n'igipere agacavuga ati wa wundi ntagaruke hagume uyu hama ndaduga ndamenya amafaranga rero icari cyo mugabo ubwenge buke aka kantu ngomba ndakagarukiriza ha kuko ngomba yuko tuzokavuganako amahera buryo umuntu nemuze mubona afise ibifaranga byinshi ngo mwibaze ngo ni byizana ngo ni ibintu ayora apfa kuyora buryo umuntu atunga mu muto utahafise ubironka ni ubita ni ubijugunya ico gihe rero singomba ko no kirengana cyane ngomba ngarukirize ngaha mugabo ko mwumva iyo naje nzananye uko hari hameze uko hari ko nakubiswe nzira gutora kumbati n'utwema bibyimbuwe mu itongo rya papa wiwanje yambyaye
ko nagize ibibazo byo gukugwa amavunja atawundi muntu n'umwe yagwaye mugabo mpora niraba ku mano ubu nimwashaka nambura ibirato sigicumuro nkure n'amashesheti ntawo bimenya ko nagwaye amavunja kuko namba vise ugwara rumwe ndafise ugwara mugabo kwinora imwe hageze ko ruca umugore nibaza ko akarisha ishoga ni rumwe rurakomeye ntushobora kurucisha ugwembe ntushobora kurucisha ikupongere rwaravyimvye ni runini pe kandi ni kuvuga ko intandaro kwari byari ivyo bivunja abandi ziranokoka inzara zose zikavayo jewe ziriyo zose akabazo nako kugo rumwe mugabo ntaco bintwaye no kuvuga ndashaka kuvuga ngo iki imbere yuko nshikira igice kigira kabiri naho nyene ngo ninjire hoho nzoba mbavuga gushikira aho nari imaze kumenya Imana kuko hasi nari bwayimenye ubu ndashobora gushinga intahe kavuga yuko Imana atacikora yihenze ngavuga yuko ata muntu avuka atari umugambi w'Imana ngavuga yuko ata muntu yovuka atari umugambi w'Imana ndagisubiremo ngavuga yuko ata muntu yobaho atari Imana yabigomvye kandi burya Imana irazi iri kwiravana umuntu irazi ni iri kwiramujana karirimbo twahera bakavuga ngo nta Imana itokura umuntu nta naho ngarutse kuri rya jambo nababwira ko mpava ngarukako iyo tuja mu maganya menshi no kwehebura kwinshi bituzanira gutsindwa iyo umuntu afise inguvu nyinshi akaba akomeye akakarorero sinzi ko nagatanze ngaha aho hariho umuntu akomeye iyo ndiko ndabitegereza nk'ahantu ngarukiriza amaso ndiko ndamuraba nk'ubu mubombona bose jewe bambwiye ati tora umuntu akomeye ubu nyene mububonye ubu jewe notora uriya mutama uriya pasteri Rishiye kuko jewe yo ndiko ndamuraba ndabona yuko muri twebwe ndihobura bateruza ukuboko kumwe agira ngo burya mpora ndamuraba ni ariko aratambuka ukuntu ameze ukuntu agenda sivyo mugabo nagomba ndababwire iyo yofata umuntu akaza akamubohera amaboko imugongo mbere bigiye hejuru akamuboha n'amaguru hajya sinomushobora sivyo icyo gihe mwumva ntamushobora naho hozo uri mu nyuma yanje yo mushobora kubera ababosha amaguru ababoshe n'amaboko icyo gihe nta kindi yoba ariko arakoresha nabigereranije niyo turi mu kwiganyira muze muraba umuntu ariko araganya ntiyumvira kurima umuntu ariko ararira ntiyumvira iterambere yiyumvira ko apfuye umuntu ariko ariganyira yihebuye ntiyumvira tejo hari ico nzoronka hari n'abiganyira gushika no ku rugero rwo kwipfuza gupfa iki gice naco nyene naragishikiriye nzokibabwira ko mu 2011 n'amazindwi zibiri ndiko ndasenga Imana mvuga nti Imana ndazi nturi umwicaye mugabo ndazi uri umuhinga urashoboye byose jewe numva nonezerwa mbonye ariko barangorora mu isanduku ry'abapfuye ivyo nabimaze mwindwi zibiri sivyo urashika ahantu ico gihe ukihebura iyo wihebuye cyane nagomba ndababwire yuko n'Imana udasubira kuyibona Imana yaremye isi n'ijuru iyo uhanzwe n'amagara yawe iyo uhanzwe n'ababanyi iyo uhanzwe n'umugabo iyo uhanzwe n'umugore iyo uhanzwe n'abana niho bihora bifatira mu kwihebura ko abandi bagenda no kuraguza bakaja kuraguza kuko mu mutwe yari yihebuye avuga ati ibindi bizopfa bibaye naho nzopfa mbonye amahoro jewe ndapfuye ndapfiriye nabi ku isi bikaca biza bibangabanga ari bibiri ati woja ku mupfumu ujya yakurangiye byo kunda ahandi nawe kimvira ati aho yahubwo nofuma mpfa ariko arawusanga ijwi rinesha ari ryo ku muntu yofuma aja kuraguza nico gituma mu byumviro byanje ngomba kuvuga nti nta handi Imana itodukura twese nta naho itodushikana igomvye heza utaravye yuko uri imfuvyi utaravye yuko uri umupfakazi utaravye yuko uri inyakamwe utaravye yuko we utize mbega ahubwo iki cyo ndanacihenze ko mbona batize harimo bafise menshi
ntuzenye hajya tuzenye mu dukino yagiye arakina mutima ubu numva ngo ateye imbere cyane sinzi ko akibibandanya bijya kuko mu Bushinwa uhasigaye ari nko muhira sibyo hariho ivyo bavuze ngo iyo utize ujya tize siko sinibaza ko byo si bose urashobora kuba waranize nawe ukajya tize jewe mbona burya wogenda ngo harure hari abantu bafise imirengera batize batagira amashuri amazina yabo yandikwa n'abandi bantu ivyabo amadosiye yabo depozwa n'abandi bantu b'abakozi babo umuntu atagira na yagamukama akagira ba engineer nka 10 akagira abakozi nk'ibihumbi 2 canke 3 nta hantu Imana itodukura nta na hamwe itotugeza ntibaducishe mwijisho ngo twihebure uje ngaho wihebure turirimba Imana reka nsaba baririmbyi baze turirimbe Imana ndipfuza yuko duhaguruka tugasenga turirimbe amashimwe y'Imana itubeshaho dufise imfungurwa ikatubeshaho niyo zabuze turirimbe amashimwe turirimbira Imana ifasha umuntu atagira umuciro urubanza umuntu atagira shinge na rugero umuntu atagira abovuga bose bavuga bati mwice mugabo agakura akabaho akazosazira ku isi aba ariyo duhimbaza Imana iduha abatunzi iri mbe muhora muvyibuka ereka tacuraronka urakeneye umutunzi twihagarare ko gantuze twigire magabo twigire bande oya tacuvise ntacuvise ariko dushimira Imana ko tuba tutararonka ico duhiminywe ariko ikaduha abafise ico baronse tukaba muri bo ugasanga hari umunsi yari turengereje tubishimira Imana tuyihimbaze tuyiteze no muri kazoza tuyiteze no mu buzima bundi bukurikira numva noshimira Imana nipfuza nti abantu tugarure imitima yacu mbega warihebuye uvuga ngo ntugikira mbega warihebuye ugira ngo umugabo wawe ntagihinduka mbega warihebuye ugira ngo umugore wawe ntagihinduka iyo myiheburo ntitwoyibura ariko hariho Imana yazigamiye ba bantu mu kiyaga kajya kantu tukagereranye neza abantu bari basigaye ku musozi barakira barabaho mugabo na ba Petero nabo nyene bari mu mipfunda myinshi naho nyene bakirizayo bose babaho hariho Imana rero izi kutunezereza tubifise hariho Imana izi kutunezereza atavyo turaronka hariho Imana izi kunezereza abafise byinshi hariho niyo inezereza n'abatararonka hariho Imana yatumye uvuka abahinga bahora bavuga babigereranya kangahe nzoza nabimenye mu gice gikurikira imbuto ziba zisohotse ziniganira kwinjira mu kibanza abana bacamo kugira ngo bavuke zibara amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo nyinshi zirapfa hakaba hagiyeyo gwiwawe hakaba hagiyeyo gwiwanje n'ububasha bw'Imana yagombye ko tubaho turirimba karirimbo keza duhimbaza Imana hanyuma dusenge umutima wawujuje amashimwe kubineza yawe idasiba kwiyongera umutima wawujuje amashimwe kubineza yawe idasiba kwiyongera nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi narose akaryo ko gushima sinditse nyene wagiriye neza mu mamiliyoni menshi narose akaryo ko gushima ati umutima waje ujishime umutima wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera ati umutima wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera ati umutima wawujuje amashimwe kubw'ineza yawe idasiba kwiyongera ati sindicanyana
sinitenge wagiriye neza mu mamiliyoni menshi narosaka nyoko gushima sinitenge sinitenge wagiriye neza mu mamiliyoni menshi narosaka nyoko ivyinshi cane sinobiraniza kubivuga ivyinshi cane sinobiraniza kubivuga oya ivyinshi cane sinobiraniza kubivuga nyemerera ndakubwire ko ndagukunda yakiriye aya mashimwe nawe nyemerera ndakubwire ko ndagukunda yakiriye aya mashimwe nawe Mama bere kusigwa hejuru uwo mwami turamukunda n'umwami agira neza iby'isi cyane sinobiraniza kubivuga uwo mwami ni iby'isi cyane sinobiraniza kubivuga amashyi menshi n'umwami w'abami uwo mwami byadukorera ni byinshi ntitworangiza kubivuga